Yes guys, meze neza ndizere ko mugoye fresh. Ni Fiko kuri channel mukunda cyane, ya channel murazi ko nabwiye ko nzara ibintu bimeze neza, bimeze fresh. Aho nzanda bazanye utuntu tundi twaya couple mukunda cyane, solution couple. So uno munsi rero barumeze udasanzwe muri 3fa, murazi ko hariho ibirori muri 3fa rero mugabo entretemps murazi yuko uno munsi twatamvye solution couple naho ni ari murazi ko aribo basanzwe barongoye umugwi wa 3fa. So mugumane natwe rero murabe kungene ibirori byagenze cyane, tamba batamvye abasoma n'abasoma byari hatari. So mugumane natwe murabyibonera akajembe gete. Ubwo rero mwanda mugira subscribe, kotagira subscribe, mugire share, comment. Abakunzi b'urusaku yo ndatanguye kubabona mu mwanya abakunzi b'urusaku. Bwirabwirane yuko kuri Fiko harashushe hatokombe. Bana muhana hane bino bintu murazi yuko atandi hano bikura atari hano kuri no channel yacu ya Fiko. Abakunzi ba solution couple n'abakunzi ba Fiko mubandanye munezererwa ino channel yanyu ibaha ibintu bimeze fresh. Yaje ile samwani kwa chini ataichukua kikuja kesho wetu, lakini hiyo ya picha wende nayo kuna kuja nikupe nauli.
Volume ndayihaye yagize ntowe. Ore Fiko yabuze watora. Fiko yagize ibibazo vyayo. Anita.
Umuzingi basi umuzingi. Twese unangeri twenga Gororo Babiri oya Abuyafata yo amusha haguruka uje mu bandi haguruka mu bandi Okay. Wasa! Mucho. Mama Samantha! Fidelita na Mama Samantha. Hari umuntu yitwa Ntuzenya inde ujya wa Marori ujya mwana wa Mama Samantha Roxana ingo injira hagati Roxana Baraguha Roxana injira
Benizio mu buzima busanzwe muzasanga ari umusatsi. Uyu ni wayifise uyu. Uyu Berse ni wayifise. Ntayirimwo kuri YouTube ntayiriko. Berse wayifise. Berse ni wayifise. Ntibibanire. Wayapana ntibi. None aha wabuze umuntu mutambana. Oya urumva jewe sinzi gutamba nijenye. Sinzi gutamba ndi kubona undi muntu atari madamu. Niyo ngorane mfite. Yonyene. Shamo ndabona. Okay, twagi. We are no kweki adi with me. Aruno kandi wa mu. Ira diyo. Yakira po. Ndabona ndayise. Ndabona shahu ndabona. Bona makon.
Fearless generation. This is for you, my wife. Aya matelefone mwava mubihonyo Cinco? Ya kupiga zaidi ya hii. Chini ya hii. Iyi komije kuri tumbu nyene. Abanya. Bakora performance. Muri kuri neglige beti ya muri bafiki ni ko mpobure bure. Muririmbire sadudu ikirezi nambaye jewe ndabitswe kera ingabire nahawe nazagaciro kayo ingori
Mufate we Shadudu. Mufate. Sinobihagarika. Solution couple. Manzo kuri no chapo banzo heme gato. Ntanagura bwe ya. Inge? Sorry. I'm with my daughter Ifura yanjye. Ego meze neza sana. Uyitwa Fidelite Fifi. Ari umwe muri abakinnyi bashasha ba 3Fa arabizi cyane ndamwatuye. Uyu nawe witwa Anita. Numwe muri bajya bakinnyi ba 3Fa. Ego. Uyu nawe yitwa Khas na Gogo. Murabona Khas na Gogo. Amwe na Emeline murabona ko ari karipot ko ntamubona Emeline mbe. Wirabura bucyo kose. Kabino. Murabona yuko uyu nawe yitwa Neri Greta. Bana bafite dread nziza cyane. Uyu nawe yitwa Michelle. Uyu nawe yitwa Solange. Waston. Uyu nawe yitwa Hola. None nawe uvuga izina ryawe shashe ryo. Ndari. Yesu Kristo. Ndari. Marlene. Uyu yitwa Alisa. Ego, uyu nawe yitwa Roxana. Uyu nawe yitwa Noela. No, Noela. No, zazo hayi Noras. Mazuzi do. Uyu nawe yitwa nde? Louise Lulu. Abana abaniga muri 3Fa. Witwa Elvis. Arnaud nawe yitwa Stone. Stone yambaye shapo. Aramuzi. Murabona ntare 6. Ntare 6. Mwana mwene ntare saberewe. Yajanishije yagize byo kujanisha. You see. Uyu nawe witwa Francisco. N'umu videographe akaze cyane.
uyu nawe mwitwa Lavine Chamamare mwamikazi wa industry film ndundi. Uyu nawe bamwita Thailand canke umwite hari izina iryo zina bakunda kwitwa ni oya hari ryo muri Samantha Kadete sha Kadete nawe yitwa Clarisse Coco. Uyu nawe yitwa mama mama Samantha umuvyeyi wacu. Uyu nawe yitwa nde? Uyu yitwa nde? Jessica. Wow. Tuza abantu bose nawe kandi ntibambonye neza. ntibakubona neza gute? Grace Gaga. Chibutse chibutse. Jinzi bya ndumirwa. Gusa Imana ikurinde ugume tuko tukubona. Neri Greta none ko wipodoye gose. Wako wanyase waone. Mama lao. Ni jewe ngenewe. Si jewe ni mama lao. Mama lao lakini wali. Mucho ngo vyiteho mucho. Ngo vyiteho. Kubera guhaga ni ubaye gute? Ubaye ibyatsi kubera guhaga. Wagwaye heje abantu nkuna. Twebwe kugwara turabaza. Mona store. Hari umuntu azi gusengera abantu yitwa uyu ni wazi gusengera abantu. Wewe sio watu ngo wasengera abantu barakia. None Jessica afite ikibazo nyabaki yayirira iki? Uburyohe bw'ipiripiri no kubaba piripiri tababwa ngo ntiryoshe ngo umengo ni urutomate babanyuruje ibicocoro muri turafura bibona. Ngiki kindi cyitwa Clarisse. Oya ibicocoro s'abakukuru abakukuru ko umuntu yakukurutse igicocoro umuntu mama la mama 3 fa nakubali. Umependeza wewe na mume wako, umependeza, amevaa mablu. Samunani yabaye ibyatsi. Ego Shadrake muri mu bibike frame. Ngarure Shadrake wayine mucu kubibika. Niwe yenda ndavuga. Sa umukinyi twaronsa arajya basi. None kutamira inyama. Ngo na nyama ajya ni muturabire. Ahonze wa fiko fiko endabi. Iyi ni nyama si nyama. Iyo. Inyama ngireka kuyivuka. Mba kunyambika ibara. Na misoso ndya. Marceli rero. Bana yani. Muzonye.
Nibiki wewe pilipili. Bakunzi ba Fiko Fiko. Uwo mukobwa yari pilipili. Numuyuhayi none iri. Hebre. Ninde ayisize. Yarazi yuko ibintu vyoroshe. Si tomati nta mujena gipilipili. Tubwire amakosa y'umujena ku gipilipili ni kubera iki? Amujena gipilipili kubera utabuze muri kazoza. Kazoza hagi. Bavuga donc yugiye ufite nk'imbanyo ukaja kwibaruka. Baravuga yuko Ego. zitagufata ugipilipili. Ego nibyo. Kandi ikindi naco oya ntimurakura nari kubabwira akamaro k'ipilipili. Sha nawe ntushaje. Muraje kimwe natwe. Ya pilipili urya. Muginya muraje. Uyu ni Elvis. Subscribe. Subscribe. Hapana saburati. Subscribe. Hapana saburati. Nawe tubwira amakuru yo mu kumunane he. Nashaka kubivuga. Akora kamizwe n'ingoma twe. Umvise nana yavuze. Jira tuyivugiye mu kumunane gusanze mu kumunane. Bashuvuga ati komite ni mwebwe nyine. Oya bacabimenye. Ahora bivuze honyene. Imbwa komite. Ya anniversaire, ubu urakunda kugira komite za anniversaire. Uyu Clarisse. Rezo yobiga yuko akagizwe agira mariage. Kuko aragira na komite ya Akunda yo gose baramuzi. Nakubali. Abavyeyi. Hamedu bravo. Bamwitwa Anita. Alisa rari nwaga. Oya kamisi nzigo. Oya tamira turabizi utamira cha. Bakwica nibazi kuja. Abafani babo baga umva amadesabone yu. Oya nana kimwe barazi kurya. Fungura ari utwa mwiza kusa. Bawe bazi kudafungura. Mwiza je. Tanyinya na mazuri ya mioni. Bawe Jo. Amwitwa Grace ararya. Chibutso. Ararya. Chibutso na. Grace ararya. Naenda igongesha kwa juu gari nyingine. Anakupatia gari unayouzisha mama lako. Amwitwa ni Fridore. Murabisana ari kararya abantu b'Imana. Uyakora kuri Fresh TV. Aramuzi. Ni wa mubogare mwavuka. Nunyene we. Nekumengo no musi yahinde. Prince kumengo no musi wahinde. Mazimi suri muri. Mengo ahubwo yonze we navyibona we muri wewe. Ijya musi umwe yangana n'uruswanga. Ijya musi je mukivuga ko ari boga nateye mbona ari boga. Di Comedia. Yo nagukoreye kiro binkore. Ubu ni Diko hamwe na Muco. Muco ariko aratanga keya. Agira iki? Yavuze ni ayitanga neza. Keya niko navuga keya. Ni keya nyine. Ngwara ufise Umwanya. umutima mwiza. Bani bavuze kimba Ayo kwise Diko kwa. Iyo machupa